Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa kane abanywanyi bishira hamwe inshuti n'abagenzi bo mu gisagara ca Kayanza bari baramutse bifurizanya umwaka mushasha ari nako batanguza ibikorwa byabo ku mugaragaro. Ndayisaba Berize arongoye ishira hamwe aratwiganira impamvu batunganije kino gikorwa. Amazina yanje nitwa Ndayisaba Berize haba ndongoye ishira hamwe inshuti n'abagenzi. Kuri uyu munsi wa gatandatu genekerezo rya 26 kwezi kwa kane 2025 twaramutse dutanguza icese ibikorwa by'ishira hamwe inshuti n'abagenzi. Iri shira hamwe ryatanguye tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Icyumviro caje gute? Ihangiro nirihe? Ibikorwa bimaze kuranguka ni bihe? Icyumviro cyazanwe na jewe nyene icyatumye niyumvira gutanguza rino shira hamwe. Tumenyereye abantu bafise imiryango minini, abantu biyubatse mu bisagara na cane cane mvugiye kwiki tubamwo ca Kayanza, aribo barabwa, aribo bitabwaho mu bihe vyiza canke bibi. Yabaye impamvu rero yo kwiyumvira ingene abatagira imiryango minini banyamwigenda ko baba muri iki gisagara cacu ingene nabo boronka umuryango hano nyene. Kandi Imana ishimwe nta muntu ari muri shira hamwe yovuga ko adafise umuryango. Ubu bararose bene wabo, bararose basaza babo, bararose ba mama babo. Ubu nta kibazo gihari muri rusange, umuntu wese ari muri shira hamwe. Imigambi tumaze kugera uwo munsi turarabana hagati yacu, turaba uri mu munezero, tukaraba uri mu mubabaro, tukaraba n'abandi ndetse bo hanze yishira hamwe, abakene, abagwayi, abafunzwe. Kindi twongeye ko twaratanguje igikorwa c'uburimye n'ubworozi kugira abazodukomokako canke abadukomokako baze basange hari ikintu kanaka twatanguje kandi kizoteza imbere twebwe n'imiryango yacu muri rusange, kandi kikazokongera kigateza imbere igihugu cacu na cane cane intara yacu ya Kayanza nziza cane. Mu mazina nitwa Nzeyimana Jean Baptiste, ndi umwe mu bagize association inshuti n'abagenzi. Association yatanguye ari umugwi WhatsApp wo gufashanya bisanzwe, dufashanya turaba abagwaye, turaba abapfunzwe, ufise urubanza rw'umunezero tukarubamwo, ugumubabaro tukarubamwo, hama turaraba tubona ntitwogumiza uko. Kuko twari duhatanguye turi 30 mu nyuma biba ngombwa yuko dufonda association yemewe n'amategeko. Ariko association irafise n'indi migambi ikomakomeye twipfuje naho nyene gushikako. Turifuza yuko iyi association yacu twozokora n'ikindi kintu giremereye gisomba ivyo, aho dukora nka microfinance izodufasha kugira ngo imigambi yacu yose twifuza gushikako tuzoyishikeko vyoroshe. Ari n'ugize n'akabazo akashaka kurondera akadeni azokaronke vyoroshe ku novuga kuri intere itavuna, kubera yuko tuzoba twamaze azoba ari association yacu. Nukuri ndazi neza yuko bizogira akamaro abatari bake. Ku mazina nitwa Akimana Ange, ndi umwe mu bagize igi association inshuti n'abagenzi. Ndi mu bantu igi association yafashije kuko novuga ko nta muryango ngira hano mu Kayanza. Naje ndi umunyene muri uwo muji, ariko ubu tuvugana ndafise mama, abavandimwe, inshuti kubera iyi association. Icyatumye nimvira kuyijamo kuko je ngaha mu Kayanza naje ndi umwe, ndavye ukuntu bagenderanira, ugwaye ugize ikibazo ukuntu bakuba hafi, ndavuga ati nokwifatanya n'abajya abantu ibintu byogenda neza. Kandi ndi umwe mu batanga buhamya, ndi mu bantu twatanguranye n'iyi association. Gusa yari ikiri group, yego twabitanga umengana ibintu nyene byo kurabana biraho, ariko twisanze twabavandimwe vya nyavyo.
ubu tuvugana umuntu agwaye ubwa mbere byari kuvuga ati muri groupe turavivura umuntu yagiye kuraba umuntu ariko wisanga wanagiye utarara mu kigo kugenda nzi ko bigusobanurije yani biraryoshe birahimbaye wisanga ubona umuntu nka mwene wanyu vyanyavyo byo mu maraso ari ahantu matavura. Ndabaramukije je nitwa Kwizera Dieudonne banze ku izina rya Diego ndo umwe mu bantu bari muri association inshuti n'abagenzi abamba mu gisagara ca Kayanza. Nagiye muri iyo association kubera kuko abakera baramaze bati tubiri tuvurana ubupfu ushobora gutera imbere uri wenyene. Yamaze kubona abantu bari mwishira hamwe ntegerezwa kurijamwo iyo numvise intumbero n'imigambi yayo ari iryo guteza imbere ubuzima bwa kiremwa muntu muri rusangi. Muri association hagiye ibintu byinshi sinobidondagura mwaka kanya gatoyi dufise ngo ndabimare ko ikidasanzwe muri association nuko abatama n'abatamakazi n'abagabo n'abamama novuga n'abajene kandi twukunda kwakira abajene canke abamama canke abapapa afise ico bakora ntitwakira abanebwe. Ico nico nahigiye kidasanzwe ndabise vision twene muri twebwe ntunzi ico nico kidasanzwe uko abandi barakorana ugasanga bagize ama groupe WhatsApp ngira yabanywa inzoga yabanywa iki twebwe rero turi muri groupe turi muri association d'abord y'abakozi. Ico nico cambere kandi abakozi bakundana bafise vision imwe yo kuva bashika hari mwakoze rero kudutera agateka mukahaca mukanaturaba niteka ryinje kandi natwe twaryohewe kandi mwana vyiboneye murabibwira n'abandi namwe mudufashe kubivuga hirya no hino hama abanebwe bikebuke tugwiza umwimbu aho kugwiza umwimbu nico conyene nabonye ari nyisho y'ivyo vyose abantu bibaza uko umwimbu gwira niko stress zigabanuka uko ibinebwe bigwira niko ingorane zigwira. Muri iyo ntumbero rero twifuza ko abataraza boza kare tugafatana mu nda tugakorana mwumvise ko atamigambwe twe turaba nta n'ubwoko nta n'iki nta n'intara kuko muri association harimo ababa mu ntara zitandukanye mbere turafise n'ababa mu mahanga. Aba mu mahanga rero ivyo vyose dukorera bari ngaha nivyo nabo tubakorera kandi igikorwa c'iterambere cadutse turagisangira tukagisabikanya kandi abatari hafi bakarungi ku buryo abari hafi nabo bakarungi ku buryo bagashiramwo n'amaboko bazangana ibintu byiza cane. Rero abatarazana bahamagarira gutera intambwe bakaza mu bandi. Inyuma y'ico gikorwa abanywanyi bishira hamwe basuzira ibikorwa bigina ibikorwa bamaze kurangura baratamba baratarika eka ivumbi riratumuka. Reka dusozere tubashimira mwese mudahengeshanya kudukurikirana no gukurikirana ibiganiro tubashikiriza eno kandi tubandanya tubaha ikaze kubafite ibyo bashaka kumenyekanisha yuko tuhari ku bwanyu kugira ngo ibikorwa byanyu tubandanye tubishikana kure. Murakoze cyane.